Umukuru w'inama nkenguzamateka Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera yarifadikanije n'abakristo bo mw'ishengero Methodiste Uni ryo muri zone Cibitoke muri commune Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura mu masengesho yo ku munsi w'Imana igenekerezo rya 12 Kigarama uno mwaka. Mwijambo yashikirije Nyeniteka Sinzohagera yipfurije abarundi kuzogira imisi mikuru myiza ya Noel n'umwaka mushasha w'2022. Yarabahaye impanuro zitandukanye zijanye no guteramira amahoro n'umutekano, gusabikanya ivyo bazoba barose mu bihe vy'iyo misi mikuru, kwirinda gusesagura no kwikingirikiza ca coronavirus. Umukuru w'inama nkenguzamateka yabatumiriye kandi kuzokwitaba amasengesho yo gushimira Imana kuvyo zidahengeshanya gukorera Uburundi azotunganywa n'umuryango w'umukuru w'igihugu ku kibuga ca ETS Kamenge mu gisagara ca Bujumbura kuva ku igenekerezo rya 27 gushika ku rya 31 Kigarama uno mwaka.